oya kwa muganga kubera uburyo sinapfanye ngo njeyo naherutse aho nyine narihirije kurukera umwaka ugira kabiri naho mperukira kuja kwa muganga kugira no kubera uburyo kubera kubura amafaranga kubera kuba tubana aho nemeze uko yarantaye bwe nta nkeka atari kubashimira ariko iri joro nk'ibihumbi 200 ashobora kubafasha muri iri joro kugira ejo tuzosubira tubagendere ariko tunabahoza cyane kugira ngo twizera ko bizogenda neza. Murakoze cyane turabashimiye kubwa hakigoro mwagize n'akavura kari kaguye kandi haba n'imbeho mumaze kumva kamo ntimwihanganye imbeho ntimwayitinye murayimena muraza kugira ngo muze gushika ku murundi mwene mama canke mwene data afise ikibazo kugira ngo muze kugira mu mutabarize. Nta byinshi cyane tuza kuvuga kubivanye n'ivyo turimo dufite mood yavyo nyene ntituri mu nzira nziza cyane cyangwa mu bintu byiza cyane ariyo mpamvu twumva ko twoja ku muriri turi kumwe n'umuntu twatembereye gatoya bivanye n'ikibazo afise ni ikibazo gikomeye cyane kumbure muri ko murabibona ariko turaja kugerageza kumuvugisha gatoya. Ni sawa? Umeze neza? Ego bukebuke. Basanzwe bakwita gute? Niyo nzima Maridiane. Maridiane niyo nzima? Kugira tutangure neza na neza urashobora kugerageza kutumenyesha canke kumenyekanisha ico byavuye ko kugira no munsi umeze uko eske niko wavyutse canke? Oya siko navyutse. Byafashe kuza ingano kunyene. Ingano kunyene? Yizana canke bifise ikindi kintu byavuyeko? Ari tsaje kunyene. Ugenda uvyimba buke gushika? Hatagwe kuvyimba itabarira byimba. N'ivyimvira abantu bagikorera mu miti. Uwo tubana bwa mbere hapfana aragenda kwaka umuti bicishe ryarengera ntakanura cyashobora hapfana rirabyimbuka buhoro buhoro mugari kaheze kagumyemo hapfana uwo duhuye akambwira ngo urarwaye iryinyo ngoya nanjye hapfa ngweko bwo hanyuma rero byaye umwana agira kabiri uwa mbere kisusi uwa mbere niho nafatwa ugira kabiri ndamubyaye haheze n'umutsibiri kikasura kirabyimba ubwo bwa mbere na mbere nagenda ipimisha amaso barayantora ndayambaye amarori n'umutsibiri ucabyongera akanakunja cantera guma byimba kuya amarori sinasubiye kuyambara cene yaheba icaguma ngaho rero hapfa rero nasuba rero byewe umwana agira kabiri kanasuba nabyimba guhera ico gihe rero imyaka 2 iraheze bambaye imyaka 6 iraheze uvyimvye uko nyene. Muri iyo myaka 6 nturagerageza kumenya cyangwa nturabasha kumenya icyo byoba byaravuyeko nta nkuru ni muri gironka yerekana ko ari cyo byoba byaravuyeko? Nageze kubaza kwa muganga bamwe batana kimwe kiri bwa mbere na mbere hifatwa ego hitagwa kubyimba ko sabse katana kimwe kiri mugo kugeza usura muganga hari iki nta kimwe nomenya. Oya tugusanze Bujumbura aho bita mu Carama baraza kuhamenya benshi barahazi ubuzima bwaho kumbure nuko umeze kuno mwanya nitwumva ko vyokura gutahura yuko ariho hantu sanzuba mbega uri kuri no mwanya hari kubwihe buryo ni mu muryango ni wawe canke bimeze gute? Oya so mu muryango wacu ni mu ntara ya Muramvya ahantu hasi nyine kubwo mwene data wonyene nta kimwe dupfana nyine yaba hafi yacu wabivuse nyine ko ikibazo nyine cyashikiye apana nyine arantuma ko nyine yenda manuka nyine kubwa basengera kuko tuwo mwanya kuva mu kwa kane itariki 10 sinasubira hiyo rukuru
oya ndacyari ino nyene tuzishima nizokora bivanye n'ukungene uvyimvye indani mu mubiri wewe kumburi dushobora kuba tutabitubona ivyo nyuma gusa indani wewe wiyumva gute n'izihe ngorane uri kurahura nazo bivanye n'uko kuvyimba kwawe indani imbere mukawe amenyo arahagira akarekareka akanja nk'ikintu kigumye zishobora kugihekenya haragira n'igihe n'ibiharage kandi vyahiye biranira guhekenya amenyo nyene akareganuka aha nyene mu kinyigisho imbere ngaha hariyo agatoboro katobotse kanyene ngaha nyene hari agatoboro indani yego ngaha nyene aha hejuru hariyo agatoboro yego ndakabonye yego no ngaha nyene harigeze kuba hatoboka urabona harakitse no ngaha nyene harigeze kuba hatoboka ngaha harakize ariko yego none nta ngaha ko ngaha nyene aka nani nkuru uraronka cyangwa n'uguhumuriza avuga ati inzira zo gukira zobizi cyangwa izi uraronka kugira utuma urondera ibindi byo babisabwa ariko ukavuga ati ndamaze kuronka inkuru cyangwa umuganga twahuye ambwira ati kugira dukire bisaba ibi nibi bimeze gute oya kwa muganga kubera uburyo sinapfanye ngo njeyo naherutse aho nyene narihiriza ukurikirana umwaka ugira kabiri naho mperukira kuja kwa muganga kugira n'ubu kubera uburyo kubera kubura amafaranga kubera kuba tubana aho nemeze uko yarantaye amawe nyene n'abantu nyene bakuze nyene bashaje b'abatama reka nabo ntaco bihereza nyene kuko urazi ubwa mbere umuntu yarwaye baje kudasubiriruka mu bintu vy'abapfumu baguma bagenda gusaba imiti kugera n'ubu nabo bari ngaho nyene uko nyene n'abana babiri navyaye nibo nyene babandereye muga nabo ntaco bishobotse uvuze n'uwo mwabana bivuze ko ari umufasha wawe umugabo wawe umushingantahe wawe yaciye aguta kuva aho mere yuko mbega gutaye mu gihe kingana gute igihe giheze haraheze kuva kuri iyo myaka 5 yose iheze yose uwo mwana navyaye twaherukanye aho muhira mwana amaze amezi ane azokuza imyaka 5 mu kwi 11 kuri 20 ntiyasubiye kuza kundaba muhira yacana kiragenda ariko mwarabana mu nzu utumeze neza yego naragwawe twarabana ntiyigeze no gusezera mu kugenda canke akubwira impamvu agutaye impamvu yantaye no kuba nyene naragwaye we yabona ko umengo ntawe kuri umwanya ntaco uwo mumarira kumbure acabona umengo kandi nawe n'ubundi ntibikweneye ko agufasha kumbure ubu no mu buriko barakwitaho ntarimwe oya nakubwira ngo ari ngaha oya ariko abana hari uri karabagufashiriza bimeze gute abana nyene bariko bambaho ko abanyene ko ari abatamakazi hariya nyene muramvye ko bari kumwe na bambaho ko n'ubundi rero uwo mugenzi ampamagaye nyene ngo nzino nabo nyene atari nabona wokwikurikiza nyene nabaye nyene muhebesha imana n'ibibabona kumva hariya ntubuzi ngo bafungura gute ngo bimeze gute ntavyonzi ariko bari muramvye ku mutumba witwa gute umutumba muri komine ya Mbuye ariko none wambwiye ijambo ati ngo kubera uburyo nturabona ingene wokira ariko uramaze no kugira inkuru ivuga yuko aturonse uburyo kumbure bungana uko canke ugiye ahantu urashobora kuvuga ugakira kwa muganga inkuru yose wowe umaze kuronka ubona ko umaze kumva ati habaye ikiwe wokira irahari iyo nkuru kwa muganga inkuru nariyo natora ko kubera ngiye kwa muganga bacavuga kubera uburyo bw'amafaranga yuko bidashoboka baramaze kugerageza no kukubwira uburyo bukenewe kugira uvugwe wewe ukurikiranwe neza uburyo reka neza uburyo ayo mafaranga abonetse kugira bahapfana bakapima bakaraba ingwara rego bakazapfana yo bakamvura amafaranga nanga uvuze amafaranga abonetse nanga ayo mafaranga amafaranga sinamenye igitigiri ariko ni menshi cyane
aho usanzwe ubaye kumbure inyuma yo kugwara urazi umeze uko ntacyo wifasha ntacyo ugira iki n'utuhe tundi tuntu tutubazo uri kurahura natwo duto umuntu mutoya nawe ashobora kuvuga ati no mufasha utuntu turi hafi ugati umugihe nararonka amahera yo kwivuza cyangwa mu gihe turiko turashaka kumenyekana kubishikana kure ugira abafise ubushobozi bwo kugufasha bazofashe ariko kandi nawe kuri umwanya uri ngaho uri umuntu ukenera twinshi n'utuye tubazo uri kurahura natwo kumbure umuntu afise uburyo buke ashobora gufasha akagira icyo afashije n'utuhe tuntu turiko turakenera cyane utari kuraronka vyoroshe utwo twashishije mu bintu by'imifuko nk'agasabune kuragenda karonka utuvuta two kwisuka nyine hagenda turonka teka kahutse nyine kuba nyine nakwaye imyaka myinshi impuzu ntazofisa uvuze ufise abana babiri bari muravyo twebwe ntituri ngaho kugira twiyemere canke tugire iki ariko muri burya buryo bukeya dufise abana bawe nta n'umwe yiga oya bose ntibaratangura kwiga umukobwa yaragaze kwiga kubera uburyo nyine umwana uraza adafise ngo agire nyine amwitaye nk'umukuru nyine yaragaze gutangura ishuri mw'uwo mwaka afise imyaka ingana arakurikije imyaka indwi yayikurikije mu kwindwi mu kwa gatanu urumva kubera uburyo bwo kw'ishuri bamwandikishije kuba nyine mama we nyine batishoboye uwo mwaka atokubagaho ko nyine ntabyo kw'ishuri nyine ntabyo baneze ko nyine bavuga ngo twese kimuramutse nta kindi biba bikwiye nk'uwo gushikanira umwana wawe kw'ishure akamugushira kw'ishuri akavuga ati mu gihe ukigwaye canke mu gihe bitagenda neza akaba aramugutangurira ishuri uyu mwaka akiga wo vyakira neza canke hari ico vyogufasha rero byakira neza kuba mukoze twebwe mu buryo bukeya dufise tuzorondera umuntu ngaha muri aba bagufashe harimwo abahazi harimwo abahazi aho abana bari ko n'uwo nyine uwo mbera harahazi arashobora kudutwara tukabona umwana tukaraba n'udufungurwa dukeya two mu byo dufise mu byo tworonka tukabaheshikanira hama umwana tukavayo tumenye turonse uburyo byemeza ko agiye gutangura ishuri mu kw'icenda yaba tujya uniforme tujya duhuzu tw'ishure n'udukaye no kumwandikisha tukabimukorera tukavayo twege tubihejeje uvuze ngaha turaza kuronka umuntu ushobora kuzojana nawe akadushikana tukabikora niki kandi usaba kumbore ku bantu bafise byinshi kuri uno mwanya bafise byinshi boshobora no gufashisha abandi wewe ku bwawe ubasaba iki ubasaba ikintu cyose wumva ukeneye urugereye ufasha haza kwa muganga nkongera nyine nkamenya nk'ikintu urwaye nyine kubera uratuma umuntu arwaye nyine utazi ikintu umuntu aba arwaye umutima ntuca uruhande rumwe nomenya nyine ikintu noba arwaye nyine bakampimba n'ubupfukwa nyine bakamvura ngo yoba akoze aho byo gufungura nyine nziko nyine amenyo ibintu bigumye ntibikunda ko ndabifungura utuntu tukorohera gufungura kuri uno mwanya n'utwaye ibyo kurya byoroshye nk'umuceri nyine ibiharage bwabo bakabicanira bakabihisha n'ubugari nyine reka nibyo nkunda gufungura kumbure ntitwari twiteguye cyane ariko nko ku munsi w'ejo tuzosubira tugutemberere kumbure ntitwaronka n'ico kiro kimwe c'umuceri tuze tukikuzaniye ni inkuru twumvise tutari bwamenye neza uko imeze ariko nyuma yatwe muri utwo dukeya dufise nyuma yatwe hari abandi benshi bafise byinshi bofasha ndashaka usubira ubasabe ku yindi nshuro ubufasha ubwivugire kuko ni wowe uzi uko urwaye ni wowe unazi n'ibibazo urimo kuri uno mwanya kurusha abandi bose basabe ikintu cyose gishoboka ufise umutima turazi hari abarundi barakundana bazodufasha kandi bo ako gahutse nyine ako nyine akafasha nk'ibyo byo kwa muganga nyine akaba ari utwo dufungurwa nta bindi nyine akaba nyine
Naturi unyine umuntu arwaye akenera utuntu twinshi nk'agafura kanyine katuzanagura nk'agasabune cyangwa nyine kagura nk'akayi. udufaranga tukugura kayi ni iki? Utwo dufaranga wo guha nk'uduhumbi 20 twoba turagufasha? Ajya umbwiye witwa gute? Bandanya niyo nzima. Twumvise ko hariho numero kumbure ku muntu yoba atari hafi ashobora gufasha ujya mu twumurongo yitwa nde kugira tumurondere aduhereze iryo numero. Yitwa Charlotte. 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 Ni sawa? Ni sawa. Uri sana kwanza. Murakoze. Mwebwe mwakiriye umumama? Yego. Wari usanzwe uba ngaha nyene ni iwawe cyangwa bimeze gute? Oya ndapanze hajya nyene wasanze. Irya nzu nyupanzemo? Yego. Niyo kandi wamwakiriye nyene? Yego. Faniki? Nanakimwe. Ko tuzi umutima nk'uyu atari bose bawufise vyagenze gute n'igiki cyatumye wumva wofasha kugeza kuri urwo rugero? Nagize Ikigongwe ndamubonye ko ntameze n'amaheruka akomeye. Ariko kandi nubwo uyu yatuyagiye byinshi kubwiwe uno mwanya nk'ibintu dufata byo gufungura kuko uburyo ndazi bwo kugira avugwa kire si bugufi ni burebure ariko bijya buryo bukeya nko gufungura biva ndabye nawe uko nabibonye sikirenga gose ni handi nyene ngo umutima ufasha si ngombwa ube munini. Ibiriko birakugora nka wo mufise kuri no mwanya umenya ngo aza gufungura nuko tumubona nashaka gufungura ikintu cyo cyose nutuye duto dutubona tubonetse ko byo bafasha kurusha. Ndose agafaranga ko gusoma byo bavyiza kubera ibyo ndamugaburira si byose ashobora gufungura kubududu nahone kaoroshe. Kubera yaramaze kuregera amenyo ashoboye guhekenya ibigumye. Rero nk'ubu hamwe mwaje kungendera mudufashije uwumva akakamo akadufasha akaturosa amafaranga yo gufungura kugira ngo afungure byoroshe. Bishobotse nico cyo kwa muganga nasho kikagiramwo twoshima kugira ngo mwene data nawe amererwe neza. Ejo twebwe kumbure twabatembereye ari nkuru twumvise ejo tuzosubira tubatemberere tumenye tukusubire tukubaze tumenye utuntu yoza arafungura turabe nk'udufungurwa twobafasha nk'indwi imwe cyangwa indwi zibiri tutubagurire nizere ko twoba turabafasha buke muri no minsi mukiro tukirondeza tukifashanya kurondeza uburyo yokira. Ego dufungurwa ashobora gufungura ashobora kudu ubugari bw'ududu ibiraya umuceri ibyo onya naho nateka uduharage nkagira agafa kajya agafa nkarenzako bica byoroha agafungura naho atohekenya ibiharage ibyo onya arashoboye kwifungura. Ego ejo rero twoza amasaho ubona wowe byo korohera twabonye ufise n'akabutike ntituzi ko ufise ukagucungira amasaho no byo korohera tukasubira tukabashikako kugira turabe ako kantu gato yako twogakora ni nkasanga isaha yose mushaka kumpa ndashobora kwihangana kuko kumwakira ndamaranye iminsi maze kwihanganira byinshi umunsi umwe ntiwocunanira ndashobora kwirirwa ngaha nta ngorane isaha yose muze mukasangaho. Ego ariko kandi nyuma y'ivyo by'iwacu hari ibibazo bikomeye cyane aribwo buzima bwiwe ni bande utera akamukuru no mwanya kabatere kugira kabashikire na cyane cyane ko ari wowe wamwakiriye bisohokeye kwijwi ryawe byo byiza kurusha. Abo ntera kamo ndatera kamo umuvyeyi wacu president kugira ngo agire ico akoze kuri uyu mufasoni yagize ikibazo kimeze uku imyaka 6 arababaye kugira ngo ahari ashike kuyu mugwayi amurabe ukuntu ameze kuko ushaka kuvyumva ntiwibaze kuko uvyumva ariko biri kugira ngo agire icyo afashije kugira ngo amagara y'umuntu arokoke. Ego ahari akakamo kamushikiriye byoba byiza
agize icyo akoze nawe turamuhanze amaso ko Imana yamuteye iteka akagera harya hantu ari hama akagira icyo afashije byaba byiza na cyane cyane ko asanzwe ari papa umuvyeyi wacu twese kandi asanzwe akunda igihugu cy'u Burundi n'abarundi bose twizere ko nyuma y'uwo ariko kandi hari abandi benshi bafise uburyo bashobora gufasha nabo batera kamo kugira ubutumwa bumushikire neza. Ego turateye kamo n'abandi imvukira z'igihugu ziri hanze y'igihugu zizobona ifoto y'umuntu canke zikumva ijwi ryanje canke n'ijwi ryiwe zikaba ryaryumvise zikabona isanamu y'ukuntu ameze zigire ico zikoze kuri uyu murundi kazi afise ikibazo kugira ngo bagarurire hagufi amagara yiwe kuko muzi ko amagara ari amazi aseseka ntibayore byaba byiza umuntu wese ahari uko ari n'uko angana yakumva akakamo akagira icyo akoze ku mutima w'ikigongwe uko koba gato canke uko koba kangana kose kumbe ngo isorosoro igwiriyija bahujije ari benshi bafise umutima w'ikigongwe kumbe Imana yotabara ugasanga amagara ya mwene data ararokotse. Yego hariho abantu tuzi bashobora gufasha batarenze no kubivuga cyangwa kuboneka mu zindi nzira zitandukanye bashobora gusiga nimba hariho nk'utunimero yaba limika cyangwa eko cash nitwo tuntu tworoshe tumenyereye nga mu Burundi uwo bafise n'igihumbi akagicisha ko kikagushikira neza turahari utunimero. Yego nimero zirahari nimero ya limikash Esowa santeye 30 sebutande sebutanikaje hama eko cash sebutande desa sebutande 185. Yego nawe witwa gute? Ndayize Charlene. Ari wewe wamwakiriye? Yego nje namwakiriye. Twebwe nta nkeka atari kubashimira ariko iri joro nk'ibihumbi 200 ashobora kubafasha muri iri joro kugira hama ejo tuzosubira tubagendere ariko tunabahoza cyane kugira ngo twizera ko bizogenda neza. Murakoze cyane turabashimiye kubw'aka kigoro mwagize n'akavura kari kaguye kandi haba n'imbeho mumaze kumva kamo ntimwihanganye imbeho ntimwayitinye murayimena muraza kugira ngo muze gushika ku murundi mwene mama canke mwene data afise ikibazo kugira ngo muze kugira mu mutabarize. Turabashimiye cyane ukuntu mwitavye kamo mukaza kutugendera Imana yo mwijuru ibaho umugesha. Yes, nawe tugushimire kuko uyu n'umuvyeyi cyangwa se n'umwana w'igihugu n'uwi wacu twese abarundi nawe wigize uwo mutima wo kumufasha kumugwa inyuma turavye n'ibibazo afise birarenze kuko urumva n'umufasha we yaramutaye we wari kuragira uwo mutima nawe nitwo bagehengesha na kugushimira tugushimire cyane ku mutima mwiza ufite. Sawa murakoze cyane ndabashimiye namwe. Yego kadushimire namwe mwese mwashoboye kudukurikirana ariko tubasaba yuko bitoba ari byo kudukurikirana gusa ahubwo umumwe wese ku mutima wiwe no kuvyashoboye arafise kugira icyo afise. Murakoze cyane nta yindi mpamvu yo dufise yo kutabatumira kuraba uyu muntu mwongere mugire icyo mumufashije uko bizogenda kose tuzobandanya gukurikiranira hagufi ubuzima bwiwe. Murakoze cyane. Sawa murakoze tubashimiye. Yego